n'umuntu benshi tubizi ko nkaho ari umuntu mwamana hagufi, n'umuntu mwamana hagufi, n'umuntu mupangana utudiri tunaturiya, n'umuntu buri kantu kose usanga muba muri kumwe. Nivyo abantu benshi muri rusange batahura ijambo umugenzi. Benshi turagendana tugenzanya, tumenye yuko ari abagenzi bariko badushaka ko kuduprofita canke bashaka izindi mvo tuba tutashobora gutahura. Genzi w'ukuri iyo uzanye iciyumviro arakubwira ati ni ciza canke ni kibi. Mu gihe ari ciza yoba yari umugenzi by'ukuri aragushigikira. Mugana naciye agenda urumva yuko bon afise iyindi mvo shobora kuba yagiye usanga kandi uwusa umugenzi ari kiba arahubwira ati mugenzi iki ciyumviro uzanye si ciza akanakubwira n'impamvu atari ciza. Apana uko gusa ushobora kuzana abantu ushobora kuzana iciyumviro akubwira ngo ibintu byawe uko razana ngo sivyo kamubaza ati kubera iki atari ntagusiguri aho rero ndabaramukije bakunzi bacu muryango mwiza Oyaga Nawe TV nizera ko meze neza hiwanyu mu nkundire ndabakengurukire cyane rero muri abantu bacu murakurikirana ibikorwa byacu nukuri abantu ataco duhemba kugira barabe ama video yacu nukubera yuko ma muri interesse n'urukundo mutwereka Selina Merveille ndabaha ikaze mu biganiro byacu hano musi tugiye kuganira kuri sujet usanga nawe wikukozeko rero ndagusabe ufata agatebe wicare ndi kumwe mugenzi wanje reka ndamusabe aturamutse kuri Oyaga Nawe yongera twidondore karibu cyane. Murakoze cyane kumpereza ikaze. Ku mazina nkunda kuvuga izina ry'ikirundi ryo rinyohera cyane nitwa Muhuza. Hariho akarenga kuko igifaransa Fabius. Gusa nkunda kubera ko ukunda Muhuza. Nkunda Muhuza kubera ko nkunda abavyeyi. Ivyo banyigishije basi ukuntu bandereyemwo mu ndero y'ikirundi. Ariko byose amazina yose nibaza ko wayahawe n'abavyeyi. Nkunda igihugu bwa mbere. Nkunda aho nakuriye. Kuvuga cyane ikundira rene n'akazina kanje k'ikirundi. Niyo mpamvu. Karibu cyane rero Fabius. Murakoze cyane. Ni kuri Oyaga Nawe TV. Abantu bacu baradukunda gose natwe turabakunda. Tugerageza kubashikiriza byinshi biba bitandukanye kandi byingira akamaro. Ndabibona cyane ndabikurikirana imwe n'ibindi. Sawa karibu cyane no musi rero tugomba tuvuge ku bagenzi babi. Abagenzi babi twese turafise abagenzi uri kurankurikirana urafise abagenzi ndafise abagenzi nawe ufise abagenzi ariko réellement tuza gusanga abo bagenzi tugeze muri besoin yo kubakenera tugeze aho tubakenera ugasanga siho bari sanse gudukurikirana no musi ndashaka tuse kuvuga muri way yo kudu supportinga mu byo dukora hari ama support menshi hari utoshobora gutera uburyo agaterera ciyumviro kanaka sivye ariko turakunze kubona abagenzi bamwe bataboneka. Turaje kwibaza impamvu ni yahe. Kuri wewe Muhuza umugenzi ni iki ko ari usanga twitiranya ibintu ugasanga twibaza yuko abantu bose tuvugana ari abagenzi bacu. Kuri wewe mugenzi ni iki umugenzi umubona gute? Aje ngerageje kuraba aho tujana dusangiye utunaturiya yarageje gusigura ijambo umugenzi n'umuntu benshi tubizi ko nkaho ari umuntu mwamana hagufi, n'umuntu mwamana hagufi, n'umuntu mupangana utudiri tunaturiya, n'umuntu buri kantu kose usanga muba muri kumwe. Nivyo abantu benshi muri rusange batahura ijambo umugenzi. Yego ariko ngerageje kwiyumvira umugenzi ntiyobaye ari uwo gusa. Umugenzi yoba ari wa wundi ego mupangana ibintu ariko atari vya bintu byo ngaho gusa ariko ibintu byubaka. Ibintu byubaka kandi mushigikiranira muri bina biriye. Yego ahagataho umugenzi ni na wa muntu agufasha akanaguhanura ari wo mupangana utudiri baragukeneye canke kandi no le fait yuko agukomera nakadiri kaza kwinjiriza haba hari ico akumariye. Yego mu gihe rero wewe ari wewe ugomba utangure gutera imbere rero kumurufra mu present umugambi wiwe turakunze kubona abantu twari twita abagenzi umenga baranyitse siho bari sivyo
wewe kuri wewe wibaza yuko vyoba biva kuki? Bon, abenshi turagendana tugenzanya ntitumenye yuko ari abagenzi bariko badushaka ko kuduprofita canke bashaka izindi mvo tuba tutanashobora gutahura. Bon, impamvu abagenzi iyo ubazaniye umutwe wubaka ubona ko wewe guteza imbere bagaca bagenda, bashobora kwiyumvira nk'impamvu ya mbere imwe, ushobora gusanga biyumvira bati uyu mutwe uyu muntu azanye ushobora gutera imbere akazoca ndenga, urumva akagira jalousie, inzigo. Ico ni ikintu gishobora gutuma umuntu agenda canke akabona ati uyu mugambi uyu muntu azanye ushobora kuba utamwinterese, birashika ugasanga ntari interese n'uwo mugambi ashobora kuguhera. Ariko kenshi kumva je uriko uravuga ako kantu yuko wewe batari interese, umugenzi ni wa mugenzi ushaka kumubwira ati burya rero ndabona utuntu tw'amadute makenga sindabibona neza, sivyo wowe ukabaho apana yuko akwemerera atavyemeye, ariko akakwemera kubera bivuye muri we, abona uwo mugambi ntupasa vraiment ntunyenterese nko warubivuze, akakubwira ati je vraiment ibintu byo muri ko ndabona neza, akakwereka n'impamvu atariko arabibona neza, ufite yuko aca yihorera. Ese uko muntu vraiment n'umugenzi uwo ntaba ari umugenzi w'ukuri kuko umugenzi w'ukuri iyo uzanye iciyumviye arakubwira ati ni ciza canke ni kibi. Iyo mu gihe ari ciza yoba yari umugenzi by'ukuri aragushigikira, mugana aciye agenda urumva yuko bon afise iyindi mvo ashobora kuba yagiye, usanga kandi uwo si umugenzi ari kibi, arakubwira ati mugenzi iki ciyumvira uzanye si ciza, akanakubwira n'impamvu atari ciza. Apana uko gusa ushobora kuzana abantu ushobora kuzana iciyumviro akubwira ngo ibintu byawe uko urazana ngo sivyo, kamubaza ati kubera iki atari ntagusiguri. Aho rero cyo usanga si umugenzi vraiment. Oya, ariko kandi arakanambwiye ka jalousie burya ufite yuko abantu burya umugenzi ateye imbere we ntubuteye imbere cyane gose, byari numva umenga byari sanse komera nkuko canke twabonye ngira abantu benshi bafise intahe nyinshi z'abantu barabagenza ariko umwe ateye imbere adakwega mugenzi we, bica bituma yuko abantu vuga ati aka andenze bizoba biheze azoca jana nabo bari kuri level imwe. Kiyo birabaho yuko umugenzi ugira umugenzi akurusha level cane, donc ari hejuru yawe. Bon, ivyo ntaco bitwaye kuko vyinshi nta umuntu wese umugenzi wese wari we wese aba ari hejuru yawe canke ari munsi yawe, igikuru nico mubamuhuriye. Urumva nk'ubu dufate je nawe twara abagenzi kwa turi kuri level imwe, ndashaka gukomera akadiri ti biri gute ti haraga telefone ngaha ati kogurishwa muri batterie, ariko ninaza na entreprise yiwanje nzoca ntangura kugendana ntangura kugira imigenderanire n'abantu abo mubamungana ico gihe abo tubatungana ico gihe. Esko jewe nawe burya imigenderanire zobandanya iba yayindi, ni nka kujya k'umuntu kw'abagenzi baba baraho. Ivyo ndabivuga ko byanashikiye byuko nari mfise umugenzi mu meilleur ami, nivyo mu meilleur ami wondi nyine mapusage byose mubwirana utuntu iki nkuko twari tubivuze, ariko dutandukanye rero imigenderanire yahabuye iyo agiye atangura kuronka abandi bagenzi. Rero iyo migenderanire je numvise umenga ibintu by'abagenzi biririmita ahantu ntivyari bisanze kuba biririmita ahantu, ariko rimwe rimwe usanga biririmita. Bon, aho ngerageje kumviriza neza ni wa mugenzi wari ufise mwari muhuriye ku kintu cyo mu mwanya gusa. Ubundi umugenzi nyakuri ni umugenzi ubona yuko ikizoba no mu nyuma mushobora no gutandukana, umwe ukaguma mu Burundi ndakaja Amerika n'ahandi, ariko mugwama muri abagenzi nimbaraka na dira rose hariya ushobora kuba ufise ama projet hino akaguhereza intuzeye imitahe ugakora, uwo ni umugenzi w'ukuri. Ariko rero uwo aduga akagira kundi rugero rwaho abasa nk'ukuruta agaca guta akakureka, uwo se ntiyari umugenzi wawe. Mundi hariho ikindi kintu akaraguprofitako bwa ngingo
uwahoze ari umugenzi wawe nk'umubwana, Mm. hari abana twakuranye twasize ruguru, Mm. abo twiganye gushika mu w'umunani mu w'icenda, ariko rimwe na rimwe ubu ugasanga turashobora turigana turavugana, uno mugenzi muzi ico mwahuriyeko. Burya umugenzi kugira ngo rero nihazogera ahantu kure aguma kwibuka, bisaba ikintu cabaye hagati yanyu, nimba mwarasangiye tukiri abana mwarasangiye akajumbu kokeje nkuko babivuga, mwarasangiye utu n'utundi, mwarajana gukina, abantu tuba twivukira ruguru impande hari inzuzi, mwarajangiye mukagenda koga mukidumbagura mu ruzi, ugasanga harageze umwahakwa no gutwarwa, ugasanga akantu mugume mwibuka. Uwo nahazogera kure, hazogera igihe yibuka ati naka hari ikintu twahuriyeko, azoguma kwibuka. Ariko ikintu mu gihe mutigeze muhurira ku kintu, biragoye kenshi ko uwo muntu muzogira ntimuzokwibuka, ariko guhura gusa uko musangira icupa mugenda uko biba bigoye. Hari abantu bakunze kuvuga ngo abakobwa bibagirana n'ingoga, ngo ubugenzi bw'abakobwa ntiburama, murashobora kuba mwaracanye muri byinshi, ariko biroroha cane ko umukobwa yiyabituwa ku bandi bantu akibagira yuko mwigeze gucana muri ivyo bintu. Eske wowe iyo verite urayemeza? Ngerageje kubiraba, ndabirabira ukuntu abakobwa hagati yanyu mufise, hari ukuntu ndavyibuka sinzi mwari muri inferieur twize igisoma kivuga yuko abagore n'abakobwa bafise cerveau zihuta gukora, donc ikiyumviro mwe mwiyumviriye kiza direct, kandi iyo mugifashe hari ukuntu mutisubirako. Abakobwa iyo murashobora kuba muri abagenzi cyane, mbere bamwe bakuta ngo pfamve, ariko azibona mupfuye akantu k'uburofa mukagenda burundu. Niyo mpamvu aho nashobora kubishigikira yuko abakobwa kenshi iyo bahebanye vraiment, iyo bashwanye biragoye kubasubirana, biragoye cyane, diferama n'abahungu. Abahungu usanga dure ku tuntu twishi, umuhungu n'icupa akogwa igibazo cyanyu ntimusorora yamuhurira ahantu mugahurira nk'ahantu muri nk'abahungu nk'ababiri, turasohoka ariko musohoka hagati muri babiri. Bien sûr que abakobwa bafite ababesti, sibyo? Tugasohoka tugafata weekend, tugasohoka tukajya pizza tukayifotora, ivyo vyonyene mugashira kuri stade, tugashira kuri stade. Ariko nta bintu nk'abahungu nk'akarorero, cyangwa akarorero gituma ubugenzi bw'abahungu kenshi usanga nubwo butosekara gato gusubirana. Abahungu turi abantu, n'abahungu bakuzosanga mwora abagenzi muri babiri gusa. Umuhungu je ndagira umugenzi ujya tukaba abagenzi, nawe akaba afise uwundi mugenzi, nanje nkaba afise uwundi mugenzi, donc abagenzi bacu nabo usanga babaye abagenzi. Niho uruca usanga iyo umuhungu mugahurira ahantu mugasangira icupa muri bane, mugasangira ahantu mugahurira ahantu mwakunze football, ugasamufana ikipe imwe, ni ibintu byinshi duhuriramo abahungu, abakobwa mudahuriramo, kenshi usanga mugwa muri muhira. Usanga nibwo turashwana ugasanga hageze ikindi gihe wa undi mugenzi umwe twahuzwa n'uriya, ugasanga jyu nibwo jena naka twahebanye, ariko umugenzi wiwe turacagendana, turayaga. Uriya yorganije akantu yatumiye wa mugenzi twumeze nk'ababa basi, na jewe ndimwo, kandi usanga dusubiye guhura kandi. Ico rero niho usanga ubugenzi bw'abahungu guma bwisubiriza, bugoye gusambuka cyane burundu. Burya umuntu ari sense kugira abagenzi benshi, ntabwo ni nk'itegeko kugira ufite urumva umugenzi rero ko ndacumva, ni wa muntu ushobora kubwira n'akantu kiwawe ukambwira ati, ukamubwira ibibazo mfise, nyimba mfise ibibazo muri relation ndimwo, nyimba mfise ibibazo kw'ishure, muri famille, ko umuntu nyine uvuga ati araza kunkonseye. None mfise abantu benshi, ibibazo byanje ntiwacu usanga byagiye hanze byose, ndabibwiye naka nkabibwira naka nkabibwira, muri abo bagenzi bose ntawe usanga ari uwa mbere, bose baba banganya ivuye kuba abagenzi. Ujya kugira abagenzi bisigura yuko abantu bose arabakubwira amabanga. Urabagira abagenzi muhuriye kuri ibi na biriya, ukagira abo wizera ubona yuko yoshobora kubikira ibanga. Kuvuga ico ufata abantu bose mbara abantu 10 5, ufata akantu kose kiwawe ubabwira. Oya ubukoze amakosa. Burya kenshi ibanga giza ryo bari ryo wawe gusa. Ego mugihe ivyo mupanga muhuriye ko bibubaka, ari umugambi wawe, ari umutwe ufise, urababwira bakabahanuza, ariko ukagira limite ushobora kurenza. Uramaze kubatwaye Jean, uramaze nyene kubatwaye n'abagenzi bawe Jean, akaba ari umugenzi burama yakudesevye, kuvuga ibintu ntavyo ndamwizera ko
canke nariko ndakora mu gikorwa runaka nari nzi ko ashobora yonshigikira ariko ndabaye desu biramaze kugushikira. bon je ntibirashikira ubwiwanje ngo Mm. ngire umuntu ampemukira Mm. ku rugero rwaho bon binyafekta cyane, Mm. ariko ndamaze kubona abagenzi nabo vyabayeko. Bon hari umugenzi yigeze kumbwira, undi abwiye umugenzi umukobwa Mm. yambwiye umugenzi wiwe icyamubabaje, yari afise bon ubona ko abakobwa murahana utuntu twishi tudukado mugasangira utuntu twishi. Mm. Mugenzi wiwe bon yamugabiye yamuha agakado amuhuriza impuzu agakoti akamuhaye bon bindi abana mushobora guhana ibintu usanga uracafise muhiri wanyu acagufise ko influence cyane, bakakubaza ati ya mpuzu wayishize Mm. usanga acakubwira ati jewe impuzu nayigabiye umugenzi, acabwira ati genda uyizane ubunyene. Urumva umwana wari warayigabiye mugenzi wawe cugena muhira barakwemfluence bakubwiye bati tikiza kuyizana vraiment waramugabiye nk'umugenzi wawe cugenda ugaciye umwana. Yambwiye ati je vraiment ikintu carambabaje gushika n'ubu nico kintu ca mbere numaze trahison Oya, yambere urumva maze aho kumbabaza. aho urumvagaho byari bisaze ko urumva iriya influence y'abavyeyi we ko yari yagize umutima kandi azi neza ko baza kumubaza ati iyi mpuzu iri hehe. Ico ni ikintu gikomeye ahubwo mbere ni preuve nini ya cane yuko yari umugenzi wiwe. Hari igihe usanga atashobora ufise aho umuntu ntashobora yari afise yategeza kuja kuzana iyo mpuzu kuko ahaba bayimuguriye bayimusavye sibyo aho yategeza. Ndiko ndavuga rero ku kintu kiri gikomeye gose Ubuhemu ubuhemu. Wewe dufate muri yawe nakubwira ko turimwo yo gushigikira, uramaze gukora ikintu kwelabora ikintu abo wari biteze kuba gushigikira ntibagushigikira, kuko je ibyo nivyo nama muri dayoro nabimenyereye. bon ndamaze kuba deshi Mm. kesi usanga nkunda kuba mfise imitwe myinshi Mm. bon nkayagira abagenzi. Ndibuka hari umugambi nigeze kuba mfise 2024 Mm. muri juin ndayabayagira ndababwira nti muze tuje hamwe turabipanganye n'umutwe turabona ati tuje kubigenza nk'uko. Mm. Burya wataye energy usigurira abantu ukababwira ukazubona ivyo mwari mwarapfunditse ko n'umwoko w'umugambi wawe, ukazubona mwatanguye mwaravyumvikanye ibi bintu ngo ntibibaho wapi akagumura abandi. Mm. Burya icyo kintu kira nka deception cyane kandi ikomeye, umva waratanze ivyiyumviro mwanumvikanye kazumva ngo mugaca bita Mm. ni ikibazo cyane. Ibyo birababaza nimba nk'uko umenga ni trahison ko umuntu aba yakwiyumvira watanze ivyiyumviro vyiwawe akakudeseva uko kose. Mm. Canke on se trompe y'abagenzi tuba turiko turabwira ibintu. Mbega ni ryari ku bwawe umuntu yomenya yuko avuga ati wowe uri umugenzi wanje? Dans quel moment umuntu ushobora kubona ko ari umugenzi wawe? Bon umuntu icambere aho ushobora kubonera yuko umuntu ari umugenzi wawe by'ukuri nuko ubona bon akubikira amabanga. Umuntu dufate nk'ubu ndashobora kubwira ibanga ati rero umuhungu jewe hari bon abajene kuntu twimereye ati hari ahantu nabonye umuntu kazi runaka nuku tireshaka kubigenza nk'umuntu nino mitwe ukaza wumva bya bindi wamubwira imitwe yamuhaye ashiya agena cyabwiye undi mugenzi ati man yamupeti n'ibindi usanga ari kibazo. Usanga uwo muntu uwo adashobora kubikira ibanga nk'iryo kurabiza ibintu byahorasho kenshi n'ibintu bimanza kuba mwibanga bitaraba public cyane usanga kugira mu ibanga umuntu akumeneye ibanga nk'iryo usanga bibabaje cyane. Donc nk'uwo ubugenzi bwiwiwe wapive ngira ko se n'ukunganira je nkuko nabikubwiye nama mu ma deception menshi y'abagenzi yabona nitwa ko abagenzi abona nita ko bon supportinga dans mes projets canke byo ndiko ndakora ushobora kutazana amahera ukazana iciyumviro sivyo navyo birafasha kwireka ko umuntu kuri ngaho niho ndi nda supporting ikokwa cawe sivyo. Nkunze kubona abantu rero dukunze kubabona abari bo bonsoit mu bibazo
canke mu gihe turiko turagerageza kwiteza imbere ubwiwacu nta nyungu babifisemo bobo ariko bakibagira yuko uduze uri umugenzi wabo nabo ushobora kubakwega sivyo nuko nyene tumeze muri Afrika uraduga bagakwega uravyumva rero nayo nizo nzira zibiri je maze kuboneramwe abantu yuko abantu by'ukuri twari sense kwitwa aba je nkunda kubibona d'ailleurs mu biganiro vyanje kandi babwira abakunze banje ndabizi yuko hari abo dukundanye gose ariko hariho n'abandi bro sivyo araza kuraba ibiganiro by'undi muntu urabona wowe urafise abagenzi bawe wakoze ikiganiro ico washikirije kuza kuri YouTube akakurabira ikiganiro akagusigira commentaire sivyo ibi deja biraboneka yuko WhatsApp ariko acagenda kuri babandi atazi je murambona umenga ahubwo abantu batakuzi nibo bagufasha yego abantu ahubwo bakuzi babandi babagenzi bawe ntibashobora kugufasha kacu usanga yagiye kuraba ibindi bintu by'undi muntu atanazi niwo wa mbere biraba niwo wa mbere bicomment kwimvira none ego basi ndashobora kuba navuze ibintu bitakwentereza gose ariko iyirisha sivyo iyirishe shirako akantu gatiri cool shirako aka emoji niki rero jewe nkunze kubona n'abantu banita ko abagenzi nkamurungikira link ugasanga muri discussion ntoye telefone yiwe ugasanga ni nka link zingahe nka zine ataragera soma taranugurura ngo narabwo ugasanga ni message non lu zine star so rero kaca bibaze none akwa bon yuko uguma muri liste y'abagenzi banje kaza mvuga ngo umuntu ngo arigunze ngo nta bagenzi afise c'est que atabo tubona bon dusa n'abarangiza ikiganiro sinzi ko muhuza afise akajambo yogenda atekereye abakunzi ari nko kubanura kuja n'abagenzi canke kandi kantu kagasunika rugi kugira ngo turangirize ngahe ikiganiro nk'akajambo novuga canke muri make kubijanye n'abagenzi umuntu wenyene akwiye kumenya ukuntu ashobora gucagura abagenzi akabona akihereza ihangira akavuga ati jewe kuraba umugenzi nofatira kuri iki n'umuntu twumvikana ushobora kubwira amabanga yanje akayabika n'umuntu ashigikira atanca intege uwo niwe muntu niyo mpanuro bahereza bagerageze uzuramenya abagenzi mujana ego bajya mushobora kuba musangira akana kariya baraba abagenzi ariko ntubizere cyane ngo bashireko umutima cyane reka ndagukengurukire cyane naho urakoze ego reka ndagukengurukire nizera ko tuzosubira kubonana ikindi gihe ukaduha ibiganiro byiza nk'ibi ego cyane sawa reka nkenguruke n'abariko baradukurikiranira kino kiganiro cacu ndabasabe muje muri commentaire mwandikemo akajambo hama musangize ikiganiro abandi bashoboka kugira ngo tubandanye dutezanya imbere. Yeni na Merveille tuzosubira ubutaha.